iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubagezako amakuru agezweko ibiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka kuwo yarafatanywe ibifovya vy'amafaranga muhira iwe bivugwa ko ari ivya Lengiyome Bunyoni yagiye kunyegeza muri urwo rugo. None murano makuru turaza kugaruka ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye aho ari mu gihugu ca Nigeria, aho yagiye kwifadikanya n'abandi bategetsi bo ku mugabane wa Afurika mu birori vyo kwimika umukuru w'igihugu mushasha w'igihugu ca Nigeria. Ivyo birori bikaba vyabaye kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 29 Rusama uyu mwaka w'2023 ariho Bola Ahmed Tinubu yarahira kuba umukuru w'igihugu mushasha wa Nigeria asubiriye Muhammadu Buhari. Ni nako kandi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nawe hari indi nama aza kwitabira abakuru b'ibihugu bigiye bitandukanye vyo ku mugabane wa Afurika. Aya n'ayandi yose ntuze gucikwa cane cane kuko turaza gutangurira kuyarabana n'uwo yarafatanywe ibifovya amafaranga ya Lengiyome Bunyoni. Mwahe kaze murano makuru rero aho ba uherereye hose wowe uri ngaha mu gihugu c'u Burundi abakurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko mu makungu ya kure, mwese mbaye kaze muri ano makuru. Kwigenekerezo y'17 Ndamukiza uyu mwaka w'2023 nibwo umutahe wo gusaka muhira kwa Bunyoni washizwe ahabona n'umushikiriza amanza Kizigenza Silvestre Nyandwi. Umushikiriza amanza Kizigenza wa Republika Silvestre Nyandwi rero ico gihe akaba yari yasohoye uwo mutahe uriho ko mu rugo kwa Lengiyome Bunyoni bagiye gusakayo ibifovya vy'amafaranga yanyegeje muhiriwe ndetse n'ibigwanisho. Ivyo bigwanisho nta na kimwe cahatowe yoba amafaranga mu mafaranga basanze muhira kwa Bunyoni kuko basanze yo umutambukanye wiwe n'abana biwe ico gihe bakuyeyo imiliyoni 3. Izo nazo zikaba zari zifiswe n'umushoferi wakoresha imodoka yunguruza abakozi bakora ngaho muhira kwa Bunyoni baja guhaha ku masoko agiye atandukanye. Izo miliyoni 3 rero ngo zikaba ari zari zigenewe kujanwa ku isoko bagiye guhaha ibifungurwa. Lengiyome Bunyoni akimenya amakuru yuko muhiriwe hashobora kuzoja gusakwa ico gihe yarahunze arahunga. Bamwe bavuga ko yoba yarahawe amakuru na Koloneli Desire Uwamahoro ndetse na Generali Sirasi Ntigurirwa amufasha mu vyo guhunga. Mwaranumvise kandi amakuru yuko Lengiyome Bunyoni yaragiye kujabuka imbibe z'igihugu c'u Burundi yerekeza mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, gusa operasiyo kumuhungisha igihugu igasubizwa inyuma. Nandi makuru menshi yavuzwe yuko Lengiyome Bunyoni yoba yarahunze igihugu c'u Burundi ari mu gihugu ca Tanzania agiye kujya muri Afurika y'Epfo. Dosiye ya Lengiyome Bunyoni ni dosiye irimwo abantu benshi bagiye batandukanye kandi bakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi baranubashwe nubwo batari no mu nzego za leta, gusa bazi vyinshi kuri politike y'igihugu c'u Burundi. Ahandi hantu hasatswe nkuko twabibagejeje ko hasatswe urugo rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo. Hasakwa urugo rwa Denise Bucumi umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza. Harasatswe kandi kwa Edouard Nduwimana yahoze ari umuhuza w'abarundi ndetse no kwa Daniel Gerase Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka. Amakuru adushikira avuga ko kwa Denise Bucumi umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza mwisakwa ryabereyeyo hoba harafatiweyo amafaranga menshi cyane nubwo atigeze atangazwa umubare wayo. Mbere hakaba hari n'abandi bajinari mu butegetsi bari mu mugambi wa Lengiyome Bunyoni wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye, nabo basatswe mu ngo zabo ariko bagafatanwa amafaranga
kuko ari nk'uwafatanywe imiliyoni 70 ariko we asigura aho yazivanye. Abo bose basatswe rero basabwe kuja gutanga insiguro mu biro vy'umukuru w'igihugu, cane cane abo ba generale bo batanze insiguro kuko basanga vyumvikana. Ariko ayo mafaranga yafatiwe mu rugo kwa Denise Bucumi, umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza, yo ngo yoba yaraburiwe insiguro kuri ubu nawe ivyiwe bikaba bibitswe mu biro vy'umukuru w'igihugu. Dosiye yiwe nawe irahari n'ibindi vyinshi. Tubibuze kandi ko haja gusakwa muri urwo rugo kwa Denise Bucumi ari ibintu vyababaje cane Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, ngo vyaramuteye ishavu ndetse n'abandi bose bari inshuti za hafi cane z'umuhisi Petero Nkurunziza. Birababaza cane ngo kubona bubahuka kuja gusaka mu rugo rw'umuntu yubashwe nk'uyo, kandi n'umugabo we yarakoreye vyinshi igihugu c'u Burundi. Kuri ubu rero n'abandi bategetsi bagiye batandukanye bariko barasakwa, gusa ntitwari twaronka urutonde rwabo neza. Ikizoshirwa ahabona naco tuzokibabwira, kuko iyi dosiye ya Alain Guillaume Bunyoni iriko igenda ihinduka umunsi ku yundi. Benshi n'abatari bazwi baragenda bayijamwo buke buke. Tubabwire kandi ko ikiringo co kubaka icumba co mw'ibohero rikuru rya Gitega kizoshirwamwo Alain Guillaume Bunyoni ndetse na Colonel Desire Uwamahoro gisigaje iminsi 28 nk'uko ari itegeko ryahawe abakozi bo muri Obuha. Bikaba binavuga ko kandi bamwe mu bakozi b'iperereza bakomeye cane bava ku biro bikuru vy'igendereza bakaja Igitega kuraba aho ivyo bikorwa bigeze. Ngo benshi nta n'uwomenya ko ari bo, kuko bagenda bambaye imyambaro ikunze gukoreshwa cane n'aba engineers wogira ngo bari muri surveillance, kandi koko bariko baraba uko ibikorwa vyaho biriko bikorwa. Ngivyo rero ivyo twoba tubabwiye ku mafaranga yafatiwe kwa Denise Bucumi, umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza, kuko nawe yasatswe nk'uko hasatswe Reveriyano Ndikuriyo, umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, hagasakwa Edouard Nduwimana yahoze hari umuhuza w'abarundi, Daniel Gerase Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Mu yandi makuru kandi nk'uko nababwiye ko tuza kubabwira ku mukuru w'igihugu nyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye aho ari mu gihugu ca Nigeria. Evariste Ndayishimiye rero akaba yifadikanije n'abandi bakuru b'ibihugu mu birori vyo kwimika umukuru w'igihugu mushasha wa Nigeria. Kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 29 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023 niho Bola Ahmed Tinubu yarahirira kuba umukuru w'igihugu mushasha wa Nigeria, asubiriye mu Muhammadu Buhari. Mu vyo yarahiriye akaba yiyemeje kuzokora atiziganya ivyo asabwa n'ibwirizwa shingiro rya Nigeria. Muri ivyo birori umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye akaba ariho yarari ari kumwe n'abagenzi be bo mu bihugu bitandukanye vyo kuri uyu mugabane wa Afurika. Bimwe mu vyo yihutiye gukora ngo akaba harimo kunagura igisata c'ubutunzi nk'uko yabishikirije ahejeje kurahira. Yasavye banki nkuru ya Nigeria gutegura politike ijanye no gusubiza agaciro ifaranga rya Nigeria. Yagize ati ivyo bizotuma amafaranga menshi ajanwa mu migambi komakomeye nko kubaka amahinguriro ashobora gutanga ubuzi bwinshi. Ikindi kandi yasavye ngo nuko urugero rw'inyungu yakwa mu mabanki rugabanuka mu ntumbero koreza abashaka gushinga imitahe mu gihugu ku rwego rwo hejuru. Yamara umwe mu banyepolitike baza kwisonga mu batavuga rumwe na leta, Petero Obi harongoye umugambwe Labour Party asanzwe yariyamirije ivyavuye mu matora yazindutse asaba abayoboke biwe kutagumuka, acagira ko atangaza ko yizeye ko ubutungane buzobatunganiriza. Twabutsa ko kandi ivyo birori vyatangujwe n'ibirori vyo guhanahana ubutegetsi hagati y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angelina Ndayishimiye hamwe n'umutambukanyi w'igihugu ca Nigeria
Dr Aisha Buhari mu burongozi bwa Mipreda ishyirahamwe risanzwe rihurikiyemwo abakenyezi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika. Ndabukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru aragezwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wa fyonda ko kugira ngo tuje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru kandi bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze mbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhoza TV muhezagirwe.